Ndabaramutse mwese muriko mukurikira ibiganiro vya Heritage TV nongere kandi ndabaye nikaze murano makuru yarandinzwe twaraye turangije naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ibintu twaraye turangije Burundi bwarahimbaje ku ncuro ya 16 umusi mpuzamakungu hariwe kurwanya indwara ya malaria umusi usanzwe uhimbazwa buri genekerezo rya 2025 ruheshi muraza kubikurikira murano makuru ku musi kandi wa kane w'indwi twaraye turangije ibisongerezi byo mu ntwazangabo mu gipolisi bigera kuri 270 bararonkejwe impapuro zemeza ko bakurikiye inyigisho z'uburongozi navyo nyene muraza kubikurikira gize ingingo nkuru zigize amakuru twabateguriye mu mwanya nidonido. Nonge kuba ikaze kandi murano makuru Burundi bwarahimbaje ku ncuro igira 16 umusi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara ya malaria usanzwe uhimbazwa buri genekerezo rya 2025 ruheshi umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida Nzeyimana Sylvie avuga ko uwo munsi uhimbajwe mu Burundi no kwisi mu gihishiramwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu kwisi OMS ryamaze gutangaza icese ku rucanco rwo gukinga iyo ndwara ya malaria gwabone kandi kuruzofasha gukinga abana bari hagati y'amezi 6 na 28 tumukurikire. Igenekerezo rya 2025 ndamukiza uko umwaka utashe n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara ya malaria hano mu gihugu cacu uyu mwaka tukaba twashimye kuhimbariza hano mu ntara ya Bubanza kuri no munsi igenekerezo rya 2029 ruheshi uyu mwaka ukabugize uw'16 dutanguye kuhimbaza n'icivugo ikivuga kiti twongereza uburyo n'ubuhinga turandurane n'imizi malaria. Iki civugo gishira habona uruhara rw'umwe wese ahatumbereye hose mu kwitwararika kurwanya malaria kugira ngo turabe ko atawosubira guhitanwa niyo ndwara. Duhimbaje uyu munsi mu Burundi no kwisi mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS ryamaze gutangaza icese ku rucanco rwo gukinga iyo ndwara ya malaria gwabonetse kandi ruzofasha gukingira indwara ya malaria abana bari hagati y'amezi 6 na 28. Userukira OMS yamaze kwivuga mu ijambo ko aho bamaze kurugerageza abamaze kubona yuko rufise akamaro. Hano mu gihugu cacu imyiteguro yaratanguye kugira ngo urwo rucanco rukinga indwara ya malaria rushike hano iwacu tukaba tuzogenda turabamenyesha uko ibikorwa bijanye no kurushikana ngaha mu gihugu cacu bizoba biriko biragenda. Yari umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida Sylvie Nzeyimana. Bisongerezi byo mu ntwazangabo zo mu gipolisi bigera ku 272 bararonkejwe inyigisho z'uburongozi bongera kandi banahabwa impapuro zemeza ko bakurikiye inyigisho hakaba hari ku munsi wa kane w'indwi twaraye turangije. Izo nyigisho zamaze amezi 2 bakaba bazihabwa na International Christian Ministry ICM mu mpfunyapfunyo. Izo nyigisho zaje zunganira izo basanzwe bahabwa zikazobafasha abazize kuba abapolisi bakarorero. Rika iyo nkuru tuyibaze Landry Bukuru. Ibisongerezi vy'intwazangabo mu gipolisi 272 nibo bahawe inyigisho z'uburongozi kuri no wa kane igenekerezo rya 2029 ruheshi umwaka wa 2023. Izayishimira Imana aserukira ICM mu Burundi avuga ko intumbero yatumye bategura iryo hugurwa ari guha ubumenyi abarongozi basanzwe bari ku kivi harimo n'abapolisi. Izi nyigisho dutumbereye guha ubumenyi bwiza abarongozi bari ku kivi n'abarongozi bakazoza. Abarongozi bakazoza rero tusanga abanyeshure aribo bazi imbere
kubera haturi tuzohava ce dutwagwa nabo bari ku ntebe y'ishuri uyu munsi. Muri abo rero harimo abapolisi bari mu makambi de formation, aya makambi bategurira mw'abapolisi, abo nibo bazoba bariko twara igipolisi ejo guhera ku rugero rwo hejuru gushika ku rugero rwo hasi. Birahambaye rero ko tubiyumvira ko hanyuma tukabaha inyigisho z'uburongozi bwiza imbere y'uko bashika mu kibano ngo baje gukorera igihugu n'abanyagihugu. Abo bantu baca bakura bafise ivyiyumviro vyiza by'uburongozi bwo gukorera ikibano, gukorera igihugu binonosoye. Nayo Lieutenant Colonel de Police Thierry Bizindavyi arongoye ishuri ry'ibisongerezi mu gipolisi c'u Burundi avuga ko izo nyigisho ari cirore birabamwo bakimenya bakamenya n'ico bokora. Ni inyigisho zigisha uburongozi bwiza, ni cirore biraba. None wumva ari cirore kigutuma umenya ico uri n'icyo utegeza gukora. None wumva ko atanumwe mu gipolisi atazikwiye, ndetse no mu gipolisi n'ahandi ntabwo atazikwiye, cyane cyane ko impinduka nziza iva kuri ko kwimenya wewe nyene. Niho ucumenya icyo ushoboye n'icyo wofasha. Nk'abapolisi rero bose ku nzego zo zose barakwikongereza inyigisho zobafasha kugwiza umwimbu mu byo bakora. Vyofasha kandi mu iterambere ry'igihugu kuko vyotuma babona ikibereye bofasha abandi kugira batera imbere. Ubuserukira abanyeshuri avuga ko izo nyigisho zaje zongereza ubumenyi bari basanganywe bigatuma baba abapolisi bakarorero. Mbonye nyigisho ikintu zarufashije bivanye n'ibyo twari twe mu gipolisi, twarabonye yuko hariho isano rimwe idasanzwe. Nk'akarorero tuvuga kujanye n'ibiturire, twiga mu makuru amwe yuko igiturire kibujijwe kandi gihanwa. Kuba rero twarazirose muri zino nyigisho naho zijanye n'uburongozi navyo yabaye nk'amata agwe mu mavuta, niyavana kidasanzwe kuri twebwe. Twarabonye ko inyigisho basanzwe badanga mu gipolisi ari inyigisho z'ukuri kandi zitomoye. Turizera yuko muri twebwe tuzoheza twabapolisi bakarorero, hama twaja dukunda igihugu, dushira mu ngiro amategeko y'igihugu, kazociba ingaruka nziza ku gihugu, iterambere ry'abene gihugu, iterambere ry'igihugu en general. Twobamenyesha ko ivyo bisongerezi vyakurikiye ivyigwa 16 vyongera bihabwa impapuro zemeza ko vyakurikiye ivyigwa vyose. Ndagushimire Londri Bukuru, ishirahamwe Wege Company ryo mu Burundi ryarashizwe ku rutonde rw'isi rw'amashirahamwe 10 y'ugwarukwa ariko arakorera mu gisata cyo gukingira ibidukikije. Amashirahamwe nkayo yamatogwa buri mwaka n'ikigo Startup Insight cegeranye ibaruro gifise icicaro muri Australia na Autriche. Joris Nduwimana arongoye iryo shirahamwe amenyesha ko banezerejwe no ko gutogwa kuko kubatera intege. Tumukurikire. Ikintu cya mbere kitugera gose no ko bizitera intege, bitwereka ko ibikorwa turiko turakora si ivy'impfa gusa. Bwa kabiri biraterana intege, donc kubona ugwaruka nka twebwe twatanga ibikorwa ariko tukaja muri 10 batowe ku isi. Ico ni ikintu giterana intege kandi gitera intege n'undi gwaruka, donc dusanzwe turiko turakorana mu gihugu. Biratuma bidutera intege kameme kubona ko ingufu turiko turashiramo, kubona ko umwete tugira si ivy'impfa gusa, bwa bundi isi irabihokonesa, isi irabona ko turiko turakora apa ko n'u Burundi bihokonesa, isi irabona ko antuka turiko turakora birakontribuwa cyane. So kuri twebwe turaryohewe gose, ni umunezero udasanzwe. Nta prix y'amafinance canke ama equipement bazoduha, iki ni reconnaissance gusa irakomeye kuko urabizi ko kuri ino si hari umuntu akwizera kubera yabonye abandi bakwizeye. Ni ukuvuga ni reputation, ni sevenzida kuri entreprise yacu, izotuma mbere wanashima iri mu izotuma dushika kure gose. Ni na hano duce dusozera amakuru twabateguriye. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko muri hakurikira, mugire ibihe vyiza.